Amahoro cyane mwese, nizere ko mumeze neza umwe wese yivanye n'aho atumbereye kuri ino si ku migabane itandukanye. Ndazi yuko mukurikirana muri ahatandukanye, rero ndabahaye ikaze kuri uno munsi muri kino kiganiro gishasha, aho tugiye kuyaga ku kintu kidasanzwe cyane. Uwo kubaza ngo kidasanzwe ariko kidasanzwe, ico naco ngiye kubereka ingaruka mbi y'ikinyoma. Sinje kubibwira yuko ndi umweranda canke ngo nabwire kuba beranda, birashika umuntu akabesha, ariko ngiye kubabwira na cyane ndabishishije mu gakuru gatoya ukuntu ikinyoma gishira kubuza ico woronse ugasagiriye nabi, kirakuje gushika aho woshitse heza. Rero ngiye kubereka neza ko ikinyoma atari vyiza ko umuntu yokwama yabesha ariho hose. Karibu cyane. Nkuko namaze kubabwira, mwavyumvise ko ikinyoma si ikintu ciza co kugira umugenzo. Ngiye kubabwira n'agakuru gatoya kerekana ukuntu ikinyoma gishobora kubuza gushika ku kintu kandi wo gishitseko, ariko ugasanga urabeshe, ugasanga uzanye n'ibindi bintu vy'ibinyoma, ugasanga witwaye kutariko gutyo ico kigatunga kandi wakironka. Reka nabwire n'agakuru gatoya muraza kumva ukuntu ikinyoma atari ikintu co kugira umugenzo. Harabaye si igitito ariko gishobora kuba n'igitito. Harabaye umwami, rero uwo mwami nta bahungu yavyara, nta n'abana yari afise. Rero hagira ko atanga, ariko arabura uwo yosigarana igihugu. Murazi ko umwami yo atanze kenshi yasigira umwana wiwe, ariko uwo mwami yarabuze uwo asigarana igihugu, kandi ntivyari gukunda ko yasigarana umugore wiwe. Gutyo rero yigira inama, arondera abana 8 bakiri bato kugira ngo azotoremwo uzoshobora kumusubira mu gihe umwami azoba yatanze. Rero abo bana 8 arabazana, arabashira ngaho, hanyuma arabaha imbuto z'ibigori. Umwe wese aramuha imbuto y'ibigori, bose uko ari 8. Hanyuma arababwira ati genda muri mezi n'imbuto z'ibigori, nizera umwe wese azozana ivyo yimbuye, hanyuma ndabe mwese ko byagenze, muri mwebwe mpeze ntoremwo uzoshobora kunsubirira. Abo bana arabaha imbuto, ariko imbuto yabahaye imbuto zari zapfuye, ntizamera. Ariko ntiyari yababwiye ko zitamera, we yababwiye ati genda murime, hanyuma nivyera muzozana, hanyuma ndabe uwimbuye nije nzomenya ukuntu ushobora gutora uzosubira ku ngoma. Abana barabitwara, baragenda kurima iwabo kuko yari yababwiye. Bose bararima, ariko ntivyera, ntacavamwo. Na cyane cyane ko mwumva ko izo mbuto yari yabaye zari imbuto zitamera. Imbuto maze kuyiteka ntishobora kumera, ntizamera. Rero bamwe bararima biranga, vyanse baraja kw'isoko baragura izindi mbuto nshasha, kuko babona ko bimara muhaje kose buri bwami ata mbuto atakintu twaye wimbuye. Bavuga bati none nzosubira ibwami mfise ino mbuto yonyine uko nyene yayimpaye, ntivyoboneka neza, nshobora kubura igihugu. Baraja mu isoko bagura izindi mbuto bararima, gutyo birera. Ariko muri abo 8 harabayemwo umwana umwe, nawe ararima, nawe nyene biranka, arasubira biranka. Abagenzi baramubara bati n'inshuti, abagenzi, abavyeyi baramubwira ko yohindura, ahindura iyo mbuto arime iyindi kugira ngo azosubire ibwami atwaye nawe umwimbu. Ariko umwana aravuga ati jewe ino mbuto nzoyisubirana ibwami uko nyene, sije nabigize, imbuto naragerageje uko nshoboye kose biranka, ariko nzoyisubirana ibwami uko nyene. Ntiyayihinduye. Hageze ko basubira ibwami, bose barasubiye. Wa mwana aratwara iyo mbuto. Bageze ibwami, umwami arababwira ati umwe wese azana ivyo yimbuye. Umwe wese arazana ivyo yimbuye, bose barashira ngaho. Arabaza wa mwana ati wowe nawe vyagenze gute? Aravuga ati ntaco ntakoze, narakoze ibishoboka byose, ndarima, ndasubira, ndahindura ivu ndagirana, ariko ntacavuyemo. Umwami araheza, bose yabonye ivyo bakoze, arumviriza n'uza mubariye, aravuga ati, arabwira abantu bose bari bahari, kuko uwo munsi wari nk'urubanza. Umunsi wo kwakira umwimbu wabazanye wari nk'urubanza. Bose aravugira imbere y'abantu ati
umuntu agiye kunsubirira n'uno mwana atamwimbu yazanye imbuto uko nayimuhaye, kubera ko nabahaye imbuto itamera, nabahaye imbuto zipfuye. Rero umuntu wese yatwaye ni ukuvuga ko bitameze, abandi barahinduye barazana izindi mbuto baratera bazana umwimbu, ariko uyu mwana ari honnête, ari intègre, ameze neza, afise ukuri, afise ijambo, niwe mbonye ko afise umutima wo kurongora igihugu, niwe afise ubutwari. Aba bandi bose vyoshika bagahemuka nta gihugu boshobora, ariko uyu mwana niwe agiye gusubira ku ngoma yanje, niwe agiye kurongora igihugu. Rero uyu niwe mwami wanyu mushasha. Rero nashatse kubabwira ko ikinyoma atari ciza, ufatiye kuri kano gakuru mwumvirize ukuntu abandi bana barahawe imbuto baragenda barazihindura, ariko uwo mwana yaremye araryumako, araguma kwibanga, aravuga ati uko bigenze kose nta kundi ni ukunyene, je nzoyishira umwami ukunyene, nta kundi uko bizogenda kose nzovyemera. Ariko niwe yatahiye igihugu. Mwumve neza yuko umwana yari yarose igihugu kubera kutabesha, kubera kuba honnête, kubera kugira ubuntu, kubera kutagira amanyanga. Rero bakunzi banje, bantu munkurikirana, ntimuzobeshe igihe cose, ariko ntushobora kubesha ikigira ingaruka mbi, ugasanga ni ikintu kibaye coroshe kibayabaye, ariko hari igihe ubesha ikintu ugasanga wewe nyene uriyononeye. Umuntu arakubajije ikintu ushoboye, n'abantu muja kurondera akazi, umuntu arakubaza ikintu ushoboye ugaca uvuga ko ushoboye vyose, kataco ushoboye baguhamagara baguheze bavuga ko ushoboye, ugasanga nta kimwe ushoboye nacuze, ukavuga ati je ndashoboye kuvuga icongereza kugira ngo uronke ako kazi, ariko baguhamagara muri interview bikaba kuvuga n'ijambo na rimwe, ugasanga wiyemeje ko utegeka ne kuvuga mu Kirundi. Rero gerageza muri rusangi impanuro yo ngaho ntiyariho kubabwira ngo jewe ndi mweranda cyangwa ngo mube beranda, ariko impanuro no yuko mwogira ubuntu, mwogerageza kuvuga ukuri igihe cyose bishoboka, mwogerageza kuryuma ko biba bigoye, ariko mukaba abantu b'intware, abantu b'imvuga kuri, kuko ukuri gushobora gushikana ahantu toshitse, ikinyoma naco kikakwaka ico worose, kikakubuza intambwe woteye. Ndabashimiye cyane kubana nanje, nama ndabashikiriza amavideo atandukanye, kandi nico mbereyeho, nico niyemeje gufashanya namwe, nivyo binyubaka, kandi namwe muranyereka neza yuko turi kumwe. Ndabashimiye cyane, ariko kandi murabe niba utaragira sabone, ugire sabone, like ibikenewe, commentaire ziba zikenewe. Rero wewe ubona neza ikinyoma uko kimeze, ubimbire muri commentaire, mbega kubesha birafise akamaro canke ntibigafise? Ni ryari umuntu abesha, ni ryari batabakwiye kubesha? Mwebwe namwe kubwanyu ikinyoma mukibona gute? Murakoze cyane, tuzosubira naho butaha.